yitwa Dorcas. Dorcas yari umukobwa mwiza cyane, yari umukobwa mwiza cyane mu gasagara k'iwabo, bamwita ko ari we manzi y'ahantu yavukiye. Ni ukuvuga Dorcas mu buzima bwiwe yari umuntu adaha amaboko ikintu na kimwe. Yari umuntu imisi yose ni gusiga inzara, kuja kuri TV kuraba, afunguye isahani yayisiga ngaho nyene ku meza. Ni ukuvuga nta kintu na kimwe mu buzima bwiwe yashobora kuvuga nti nokora iki canke se ngira ico nimariye. We yabona yuko ubwiza bwiwe aribwo buri kimwe, yabona ati ubu bwiza mfise nta na kimwe butoma. Ni ukuvuga we yabona yuko ejo hiwe haza canke se kazoza kiwe kaziringiriye muri ubwo bwiza bwiwe. Yabona yuko ko bari mwiza atakintu na kimwe azobura, mbese akabona yuko ata n'umugabo yomuheba canke se amwikure kubera ubwo bwiza afise. Ukuri atarazi niko kwaje kumutungura mu nyuma. Roy TV. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana, muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ijambo ry'ihumure, ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo ico cyo mu buzima, ndagomba ndakubwire nti siko bizohora, nta mvura idahita, n'ubuzima buhindagurika, ibihe biracana ko maze ituze rigakurikira. Uno musi rero ni umunsi nabateguriye cy'ikiganiro mukunda inkuru nyigisho. Ndabibutsa yuko inkuru nyigisho ari ikiganiro mbategurira kugira ngo mubashe kuronka amasomo y'ubuzima canke se inyigisho dukura ku bandi, ku buzima bw'abandi bantu vyagiye babako, bigatuma na twebwe bitubera isomo, tukamenya ivyo twirinda nuko twitwara. Ubuhinga bwa kamera turi kumwe na Pasi Pro abikora neza, reka mvuge nti coup de chapeau, ubandanye ukora neza nkuko nyene canke se urengerezeho. Iyi nkuru rero ni inkuru y'umukobwa yitwa Dorcas. Dorcas yari umukobwa mwiza cyane, yari umukobwa mwiza cyane mu gasagara k'iwabo, bamwita ko ari we manzi y'ahantu yavukiye. Ni ukuvuga Dorcas mu buzima bwiwe yari umuntu adaha amaboko ikintu na kimwe. Yari umuntu imisi yose ni gusiga inzara, kuja kuri TV kuraba, afunguye isahani yayisiga ngaho nyene ku meza. Ni ukuvuga nta kintu na kimwe mu buzima bwiwe yashobora kuvuga nti nokora iki canke se ngira ico nimariye. We yabona yuko ubwiza bwiwe aribwo buri kimwe, yabona ati ubu bwiza mfise nta na kimwe butoma. Ni ukuvuga we yabona yuko ejo hiwe haza canke se kazoza kiwe kaziringiriye muri ubwo bwiza bwiwe. Yabona yuko ko bari mwiza atakintu na kimwe azobura, mbese akabona yuko ata n'umugabo yomuheba canke se amwikure kubera ubwo bwiza afise. Ukuri atarazi niko kwaje kumutungura mu nyuma. Ndagusaba ufata agateo wicare kugira ngo namba hari commentaire wogira wandike muri commentaire niwamara gutahura inyigisho iyi nkuru iza kugusigira. Ndakwibutsa kandi kugira subscribe canke s'abonner, aho ubona handitse s'abonner mu irangi ritukura, wongere kandi uje ngaho gakengeri ubona kameze nk'aga cloche ugafyondeko kugira ngo ibiganiro vya Roy TV uzoze ubironka ku mwanya, mbese binakuryohere. Dorcas rero harageze igihe araronka umusore barakundana, umufiance. Murabizi uri mwiza ahantu ba mu komine yanyu ni wewe gusa uboneka. Harageze rero azi ko imisore iracana ko umwe avuga nti nije nzomutsindira, undi ati co mumpa. Hariho abakurondera ari ubwiza bwawe n'abakurondera kugira ngo bakumanipire, bakuremwo ivyabo hama bigire. N'undi uvuga ati n'abandi uvuga ati baza bakurondera kubwo umugambi bagufiseko canke se kazoza kizavuga ni ndabona umuryango ndi kumwe na Dorcas. Dorcas rero niho kuca ahura n'umusore mwiza cyane nawe nyene, umusore yize, umusore akora, umusore umwe unamubonye asose uvuga nti ego. Urya abakobwa bose mubona bakavuga ntego kweri uyu musore ni mwiza nacabaye très présentable. Nuko rero Dorcas aramwemerera, barakundana. Ariko imisi yose umusore agiye kumuraba iwabo canke se kumuresha, akabona Dorcas ni wa muntu nubwo n'amazi yo kunwa avuga ati munzanire, atakintu na kimwe yoha amaboko, ntashobora no guteka, ntashobora no gukora n'ikintu na kimwe. Wenda akavuga ni peut-être yuko abikora ntahari, urabizi uvuga ati maybe ni kubera mpari yampaye umwanya wose kugira ngo tuyagemo. Pay attention, abasore inkumi muba muri fiançailles muriko murareshanya, muzoze mu paying attention ku tuntu duto mugenda murabona, ntuvuge ngo ngo kubera ngo ambwiye uku ngo nibisanzwe ngo azohinduka, kubera ndamubona n'ingeso nibisanzwe maybe tubanye azohinduka.
menya neza ko irya ngeso ubonanye umukobwa cyangwa se umuhungu muriko murareshanya nimwamara kubana hoho izigwiza ko incuro 100. Namubona ati uyu muhungu turakundanye, avuga amajambo menshi cyangwa se dupfuye akantu arankankamira akantuka cyangwa se akankubita nk'ikofi, umenye ko nimwabana azogutuka cyane no mu bantu azogutukirayo. Namba ashaka kuguha ikofi umenye ko mubanye azofata n'ubuhiri. Rero pay attention ku tuntu duto duto mugenda murabona ku ba fiancé banyu mukundanye. Ukabona umukobwa murakundanye, nta kintu na kimwe ashobora guha amaboko, n'umunebwe, uzomutwara umuzi yuko ariko ameze. Bisigura yuko nubwo azoronka umwana, amakushe y'umwana yazoborera ngaho nutamuhereza abakozi babikora. Kuko hariho ukuntu ushobora guhindura umuntu cyangwa se hariho imico y'umuntu wohindura n'iyindi utohindura. Inkuru ya Dorcas byagenze gute? Barakundanye na Sebastien arabonye yuko Dorcas ntacyaha amaboko, arabonye yuko ari umuntu ashobora kuba ari umunebwe mbere no mu buzima bwiwe, ariko aravuga ati nunyene nkeneye manzi ya bose, uwo bose birukira, uwo bose babona yuko ari urumuri rw'ikomine yacu, reka aba ari we jewe ntwara. Birashitse ubukwe, mariage, baragiye, umugeni baramushikanye, murabizi ijoro rya mbere honeymoon, murabizi ukuntu biba bigenda abantu mwubazi. Rero umusore ntashikanye umugore, bageze mu buriri aramubwira nti jewe ndarushe, reka tuzobikore ejo ibyo ushaka ko dukora by'abubakanye. Okay, Mungu aravuga nti peut-être ni za ntambo twatambye urazi ya miziki yo mu rubanza, mwagiye muri reception, iki vyose nawe umusha muvyumva yuko hari igihe wabitahura ati ararusha. Sebastien plutôt Dorcas arabibwira umugabo arabitahura, aravuga ni it's okay, urazi nawe urukundo rukiri rushasha, wumva ikintu cyose umukunzi wawe kikubwiye wo cyumva biroroshe kucumva. Iryo joro bararyama buraca, bukeye aramukundira barabikora. Ariko igihe cyose umugabo yavyuka agenda ku kazi, Dorcas wewe yaguma mu ntebe, yaguma mu madiva, yariwe na telecommande. C'est-à-dire umugabo anagiye ukuntu yasize igitanda niko yagaruka kimeze. Umugabo nyine niwe yibwiriza akavuga nti reka nsasi. Dorcas ntigera ateka. Dorcas niwe na telecommande, ama movie, udusobanuye cyangwa se tujya du série, yaguma ari kuri za novela, urumva nyene yabona ko aribwo buzima buryoshye. Yitumira ko akeneye kujya atuma ko ibyo kujya hanze bakamuzanira injugu, akabaririra ariko ari ngaho kuri kanape ariko araraba movie, cyangwa agatuma ko utuntu nyene tudafashe nyene, apane bijya byo kujya uvuga ni umuntu yatetse arafunguye. No kuvuga nyene ubwo nibwo buzima Dorcas wewe yakunda. Yirira utuntu batutse ngo dukonyonyo abantu bakunda kurya utuntu dutandukanye, nitwo tuntu wenyine yirira. Ntwari kumubwira nti genda usume cyangwa se ugure iki uteke nyene ivyo kurya ku buryo hoza n'umushitsi ukamuzimana. Icyo ntago cyari gukunda kwa Dorcas. Umugabo aratashe rero, sheri ntiwatetse ivyo kurya? Ati jewe urumva natumye ko nyene utwonja, tiraba nawe rero utume ko utwojya kubera ndarushe. Urarushe? Umugabo yakubitiza akajisho muri saro, ukuntu yahasize niko n'ubundi hari. Yakubitiza akajisho mu cyumba uko yahasize hameze, nta n'ugusasa niko nyene hari. Aravuga ati none ibi bintu nibiki? C'est-à-dire je ndabona ari kumenga uyu mugore ya Donature nyene asanzwe ari umunebwe, niyo kamere yiwe kuba umunebwe. Dorcas yigumiraho, umugabo arihangana, arasohoka araja kujya muri resto, aragaruka aroga, arasasa igitanda, araryama. Aravuga ni sheri wanje none ko tumaze gushika mu buriri, nyegera basi, nyegera nawe ucubitahura. Umugore avuga atoya ndarushe. Ati ndarushe. None urarushe wakoze iki? Ko uko nasize inzu, uko nasize hameze ariko hameze kutatetse, ko atakintu na kimwe wakoze ngaha mu nzu, urubijwe n'iki? Ati erega no kwicara birarusha. Namba wasize nicaye hariya, urazi ukuntu umugongo wanje urushe honyene, urazi amaseri naravye. Cyabibaza rero ufise umugore ariko arakubwira ngo aruhijwe n'amaseri, aruhijwe n'ubusobanuro yaravye kubera kwicara. Nawe ukaca wibuka the way uba wagiye gusiragoringa hiyo hanze urondera ubuzima bwiwe kugira ngo bube bwiza, ukaca utaha muhira ugasanga n'igitanda even ntigishashe. Amabils ni wowe uriko urayariha kira kintu, ariko n'umuntu umugore akubwiye ntigishoboka, jewe ndabona yuko wapi. Murumva yuko mwabavyeyi mwe bitaba vyoroshe.
umuhungu arimvira ati ntumeko imiryango, aravuga ati no masarishije asasa ko tukiri n'abajene mariye, reka nihangane. Kakajambo ati urukundo rwihanganira vyose, urukundo rwirengagiza vyose, you know, acaba muri iyo illusion yo kuvuga nti reka ndavyihanganire, maybe niwo musaraba wanje. Reka rero bikomere. Uko yikoza ko umugore kose no kuvuga yaguma yamwankiye ati ntago nkorako. Imvire aheruka wa musi igihe bucya ari mariage yaheze, niwo musi aheruka bishimana n'umugore we cyangwa se bagiranira ibihe vyiza. Muravyumva yuko haba harimwo akantu bitaba vyoroshe. Nuko rero Dorcas ariberaho bwa buzima bwiwe, umugabo akama yidoza avuga ati wana uridoga ku buntu bwari bwo bwose, none wanzanye kubera gusuga umurangemika mu gitando tugume tukora bijya, none ntunkunda, niwakunze jewe raba buno bwiza, buno bwiza none ntububona, nagira undavye ucuruhaga, undavye ufise bezo ikihera, nene ntumbona yuko mari kubgawe. Umugabo gusa arumigwa aravuga ati ewaga nije naronse umugore rero ndakubesha, abandi bose baribesha, nije naronse umugore azi kunyikunkumura no kukanyuma. Nuko rero Dorcas yigumira muri za novela, aragira icyumvira ati none uyu mugabo imisi yose atashe aguma ariko azana ibibazo aho bitari, yidodomba mama ngo sindamuhereza ibintu nk'ivyo. Ati rero ubu ikintu ngiye gukora, ngoma ndamuronderera umukobwa azayimukorera, nzomuhemba ku kwezi, amuhembe n'amahera yande y'umugabo. Nukuvuga umugore arondera undi umukobwa inyuma y'urugo rwiwe, aze azarakora amasuku yongera asevinga umugabo we mu buriri, hama bimushire. Nukuvuga aza n'umukobwa azaryamana n'umugabo wiwe, akore n'amasuku yo mu nzu, hama wene amurihe amahera. Nukuvuga umugabo wewe azoryoherwa no kumubona gusa mu maso, the way ari beautiful, the way inzara zikoze, the way yagize pedicure manicure, the way bamugize iwigi nziza yaberewe, hama cahaga mu mutwe wiwiwe nisho yariyumvira. Dorcas asimbiye ku masite tumuza ko abakobwa batandukanye, koresha ama interview, avuga ati uyu roko ndamubona araciye ubwenge, ari pose, undabona n'umugabo wanje yomwitaho. Ashambye atumva rero ikintu tugiye gukora, wowe nkeneye uko umugabo wanje uzoze icyo ashaka ukimukorera mu gitanda, umuhikirori neza, hamusha utaha mugabo apana birebire, we gusa ushike ngaho namba uryama akora ibyiwe mpaka umusonga uheze, then acagira. Nsubiye inyuma gato we yabanje abwira umugabo ati sheri, jewe rero mbona tworaba tukarondera umukobwa akazoza araguha izo service, akazoza araguha ikirori, then je nkamuriha. Umugabo uyo munsi biramubabaza cyane, avuga ati none wewe nakuzaniye iki? Ati none shereje ntubona ko ndi mwiza, none rega wonduhisha umubiri wanje, ntubona ko ndi beautiful, ntubona yuko ndi icyuki? Umugabo aravuga nti ibi birakomeye, ati kuvaho nakabereye noneho ngiye nabona umugore w'umukehabwenge. Ati sawa. Ebaga umugabo arigira ashavuye umunsi mbere bimugwa n'abarashavura, agenda yajingiswe, agenda ashavuye cyane, gira mucyabibona ngaho kuri video ukuntu yagiye ashavuye cyane. Umugore araguma ngaho ariko aravuga ati none umugabo aza kwitahura gute? N'ubundi umugabo agarutse haheze nk'imisi ibiri asubira kandi amusubiza kuri ca kibazo, avuga ati sheri nukuri je mbona bikenewe, please ndagusabye basi bikore ku bwanje, basi reka tubigerageze urabe. Umugabo aravuga nti nivyo ushaka? Ati nivyo ushaka? Ati okay, ko ari byo wumva ukeneye murondera umunzane je nta ngorane. Niho rero kuca tora wa mukobwa ashambye ati ngo rero ndibaza yuko kakazi rero no musi kotangura, ati uno musi utangura ukora akazi. Wa mukobwa araza, umukobwa mwiza cyane, umukobwa yiturije, yiburiye n'umugabo. Wa mukobwa araza arashika muri urwo rugo, arakora amasuku, umugabo aje aramwakira mu buriri, zuguru pa aratashe. Umunsi wa mbere, umunsi ugira kabiri araza amasuku iki, arasasa utumota, arapompa, umugabo aje zuguru. Ebaga umugabo rero atangura guhinduka, kuko urumva umugore yabwiye uyo mukobwa ati ntimuzoje muri birebire, wewe gusa muheze icyakeneye kivuyemo, basi wowe ushwiragire nawe ne ashwiragire, ntuzoje muri birebire ngo muvugane canke mugiranire connection canke se muyaga ibindi biyago birebire. We namba wamuhaye ukabona yahaze yanyuzwe cika, wewe umugore yigumira gusa twenga ari muri mu tuvideo gusa muri ekran, yasa gusa ekran, yazimya atwenga, ahatwengeje atwenga, aharize ngo yo namba bari ku cyumba bene bari mu kirori n'abari muri saro ngo hehe ngo yaramwishe ngo byari bikomeye, araba gusa utuvideo gusa ku ma ekran. Kuma umugabo na hajya wa mukobwa yamuhaye ikirori no kukanyuma, avuga ati ko nabuze n'umugabo reka nisanzure mpaka
ndamucikana. Niho rero haheze nk'indwi abikora, umugabo atangura guhinduka. Umukobwa uyo musara muri kirori aravuga nti mabuja rero jewe ndagiye, ati reka ndabasige. Umugabo acavuga ati ndindira ndakudepose, aza nawe afunga buto z'ishati. Umugore ati none shere umudepoza kubera ivyo se twaravyumvikanye ivyo kudepozanya navyo nyene birimwo. Aravuga ati ntana kimwe none natashe none kumudepoza nico n'ikibazo, ega burije kuko ico gihe baramaranye umwanya munini nk'amasaha 4. Umugore avuga ati umugabo none ko badasohokana ibiki haravura mwica. Umugabo rero kukanyuma no kukanyuma barasohoka, aca tufata wa mukobwa kwita mu modoka ushu ashara mutahana ni wabo. Niho rero ibintu birakomera wa mugabo rero aca yikundira urya mukobwa the way yabona akora amasuku you know yavyifatamo neza mu gitanda yirekura, aravuga nti uyu nyene ni wo mugore ahubwo ankwiriye, uyu niwe ntegeza gushira mu nzu akamera umugore, uyu namba ameneka namba agira iki biramusha. Niho rero kushamubwira ati umugore arabona ko umugabo yahindutse, biramugerageza biramukomeretsa, aravuga nti none ushaka nkora iki? Ushaka nkora iki? Wewe nakubwiye kangahe ndagusaba uri umugore wanje, mbere umugore no mu gitanda kuburyo ndakuronka nk'umugore wiwanje twubakanye, namba ushobora kuburushe ndabitahura ariko apana ndaguheruka umunsi wa mbere ndakuzana. Atoya narihanganye n'agasuzuguro narakemeye kandi nagukoreye ivyo ushaka. Ubu rero nanje umutima wamaze guhinduka kandi namaze guhitamo nanje ivyo nshaka. Umugore aravuga ati noneho karabaye ndagowe, atangura kurira. Oya reka tubivugane niwongirira uku, none je nubona ko ndi mwiza, urumva ubwenge bwiwe bwose bwazingira kuri hehe, ndi mwiza. Lefiye muri joli muri belle, urashaka ubusa n'izuba usa n'irirenga. Ivyo ntibica bisigura yuko umugabo uzomushangaha mu kiganza canke se kubera yuko ubwiza bwawe nibwo buzokubaka. Ubwiza bushikana umukobwa ibwami, ariko ikuntu avyitwaramo n'imico yiwe nivyo biranga igihe azomarayo. Aho ndiko ndavuga ku bakobwa bavyitwaramo nabi après le mariage, ariko nibisigura yuko hariho n'abahungu cyangwa se abagabo batovyitwaramo nabi après le mariage, nabo nyene bo kwikebuka. Nuko rero Dorcas yisanga ari muri dilemme, ari mu kigeragezo kibishe, arabona ko urugo rwiwe rugomba rumuce mu myanya y'intoki. Umugabo nawe amaze gufata decision, aravuga nti aha jewe ntabwo nza kwisubira inyuma, wewe narakubwiye twubake urugo uranyankira kubaka urugo, nakubwiye ati hindukira ntigishoboka, nakubwira nti basi enyegera nicokunda kandi uri umugore wanje. Rero ko naronse rero ubinkorera neza kandi mbona afise n'isuku, wewe gusa ufise isuku ry'umubiri wawe, mugabo aho wicaye n'amasazi gusa, aho wicaye n'iminuko yonyene niyo ihuzura. Aravuga nti nticokunda. Niho kushategura umuavoka arafayaringa divorce, aramuzana impapuro ati zisinye sinyo divorce je nawe tuvane. Bica birangira gute? Dorcas urugo rwiwe rugizente rusambutse, umugabo nawe yitoreye wa mukobwa yakora vyose. Rero bagore canke se bakobwa, hari igihe urugo rwawe rusambuka kubera wewe nyene wabishizemo uruhara. Urugo rwawe rugapfa kubera ugushaka kwawe, c'est-à-dire wowe uragiye kubaka urugo, umugabo arakukwiye iwanyu, ego uri mwiza sindavyanse, iyo hanze nabeza baruzuye, wahegera mu rugo ngo sinohindukira, ngo none ngo ntubona ko ndi mwiza mugabo, sinoteka none ubu bwiza bwanje ntiwoburya, none ubwo bwiza bwawe azoburya? Erega nubwo bwiza arabubona muri ya misi ya mbere mumaze kumenyerana, cyane cyane burya bwiza ntibubonekana cyane. Imico myiza niyo ituma burya bwiza bugumana canke se bugumana akanovera. Surtout iyo imico imaze kuba mibi, burya bwiza buca buba umubirizi. Ariko imico nayo iciba myiza, umutima ukaba ari mwiza, you know, umugore akunda abantu, avyitwaramo neza, umugwa neza, bica bituma nyene aca ryoha, like ubwiza buca buryoha, like akanovera kahita kaba kenshi. Rero twikebuke, mwikebuke, ninyigisha ndakwigishe twigishanye, twese turabagore turabakobwa, ntibisigura yuko ivyo ndiko ndavuga nanje bitonda canke se biturabe, twese ni kwigishanya hama twikebuke. Dorcas akubere inyigisho uno musi. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV, behind camera Pasi Pro coup de chapeau. Reka ndabifuza kugira aho muba mubahwe, hama ushire muri commentaire nawe ico wovuga kuri no nkuru ya Dorcas. Dusubire kandi ubutaha mu kiganiro inkuru nyigisho. Bye bye. Mutangwa muri Roy TV.
ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV